nimwigenzo uko bibereye ya nkuru nziza ya Yezu Kristo. Nimwigenzo uko bibereye ya nkuru nziza ya Yezu Kristo. Igihe cose gume munzu umwe murwanira ukwemera kw'inkuru nziza. Nimwigenzo uko bibereye ya nkuru nziza ya Yezu Kristo. Mu kudaterwa ubwoba n'abansi no mu kantu na gato, kuribuka izoba ikimenyetso c'urupfu kuri mwebwe c'inema y'umukama. Nimwigenzo uko bibereye ya nkuru nziza ya Yezu Kristo. Nako nyene muri Kristo mwagabiwe ukwemera n'umusaraba, gutyo nyene mwigumire mu rugamba mwambonyemwo mwirimwo. Nimwigenzo uko bibereye ya nkuru nziza ya Yezu Kristo. Ese mwonyuzuza akanyamuneza mu kwama mukundana, muhuje umutima n'inama, ataco mugira mubitumwe n'ishari. Nimwigenzo uko bibereye ya nkuru nziza ya Yezu Kristo. Ese umwe wese yokwiyumvira ivy'abandi agaheba kwirondera, ese mwokwamana umutima umwe urya nyene Yezu Kristo yamanye. Nimwigenzo uko bibereye ya nkuru nziza ya Yezu Kristo. Nimwigenzo uko bibereye ya nkuru nziza ya Yezu Kristo.